nibaza ko mumeze neza cyane mwebwe mwese muri kurikirana ibiganiro bya BNP TV na cyane ibiganiro cya BNP Sport. Turagarutse tubabwira ku nkino zitandukanye no musuje muri basketball. Ni ikiganiro cyaye kuri basketball kuko inyuma amezi atari make ata VBL hari. VBL yari yagarutse rero ku munsi wayo wa mbere n'uwa kabiri. Inkino zitandukanye zari ko zirakinwa ku bibuga bitandukanye. Ku munsi wa mbere wakinye ku munsi wa gatandatu inkino zabiro ku kibuga ca Departement des Sports ni ku kibuga ca Entente Sportive. Inkino zitandukanye rero zari ko ziraba hari hitezwe kuraba nimba ya migwi ikomeye kuko bamaze kubona kumengo hari imigwi hangana ibiri ikomeye ni Dinamo n'Urunani. Hari hitezwe kuraba nimba rero iyo migwi izikerekana ko nubundi kiri ya migwi ije kugwanira ikombe ca VBL. Urunani rwavyitwayemo neza batsinze n'ubudasa bw'amanota atari make kuko batsinze umugwi wa Aigle Noir amanota 126 ku manota 46 n'ubudasa bw'amanota 80 na manota muri basketball amanota bari make na manota menshi. Dinamo hari tezo nayo kuraba nimba izikitwara neza kabikora kuko inyuma yo gutsindwa ku rukino rwa nyuma rw'ikombe c'ubumwe batsinzwe n'Urunani. Hari tezo kora mbega hari coba carahindutse ku ruhande rwa Dinamo tukabona urwego ruri hejuru ku mugwi wa Dinamo. Novuga ko ari nako rwa rukino rw'umunsi kuko ugiye kuraba ni nako rukino rwari rufise abakunzi benshi ku kibuga. Uravye uko urukino rwari rumeze urukino rwa Aigle Noir n'Urunani nivyo ko rwabaye mu masaha ya kare mugabo nta bakunzi benshi cyane bari nkuba bari ku rukino rwa Lezipo na Dinamo. Lezipo rero yaraje itsinda Dinamo ivyo nova ko mengo vyatangaje abantu benshi amanota 98 kuri 82 ubudasa bw'amanota 12. Ni Lezipo yagerageje kwitwara neza kuko yayoboye urukino makarta yose kuva mu gace ka mbere ushaka mu gace ka kane yari imbere. Dinamo yaragerageza ikaza ikamera nk'igabanya ubusumbane bw'amanota mugabo n'ubundi bikarangira Lezipo nako yongeye gutsinda hani manota. Rero urukino rwaje kurangira gutyo Dinamo iratakaza aritezwe kuraba nimba iza kwitwara neza mu rukino rwira kabiri. Zinkino zaje kuri uwo munsi wa mbere wa champion ya VBL ni Kerne yatsinzwe na Remesha amanota 107 kuri 59. Young Eagles yatsinzwe na New Star 88 kuri 67. New Star twavuga ko nayo yari igitanga icizere mugabo turaza kubira mu kanya ku rukino rugira kabiri ntivyahavuye vyoroha. Lion Team yatsinzwe na Tigers 102 kuri 58. Jimkana itsindwa na Muzinga vyatangaje benshi kuko niba biteze kubona Muzinga izigatsinda Jimkana. Muzinga rero yatsinze Jimkana 72 kuri 61 ubudasa bw'amanota 11. Nababwiye ko Dinamo yo yatsinzwe na Lezipo 98 kuri 82. Ku munsi ugira kabiri wa VBL twari twiteze kuraba mbega Urunani rwabandanya Lezipo irabandanya igira insinzi zibiri zikurikirana mbe Dinamo bizagenda gute. Inkino rero zaciye zibandanya ku munsi ugira kabiri nizakinwe ku munsi w'Imana genekerezo rya kabiri kwezi kwa gatatu. Aigle Noir ntiyorohewe na Dinamo kuko habayemo ubudasa bw'amanota 111. Urumva ko n'ubudasa bw'amanota menshi cyane amanota 111 y'ubudasa mu rukino rwa basketball abara amanota menshi cyane. Ni Aigle Noir mengo yaje kugaba amanota kuko uravye ubudasa bwari bwabaye hagati y'urukino rwabahuje na n'Urunani Basketball Club ukaraba amanota yongereko ku rukino rwabahuje na Dinamo na amanota menshi cyane kuko Dinamo yatsinze 156 kuri 45 ya Aigle Noir. Aigle Noir irabandanya itsindwa inasuzuguwe cyane. Muzindi nkino zabaye Muzinga yatsinze Young Eagles 82 kuri 81. Ubudasa bw'inota rimwe nibwo bwatandukanije Muzinga na Young Eagles umva ko rukino rwari rwegeranye cyane. Lezipo yatsinze 3 chiffres itsinda urukino rugira kabiri rwikurikiranya inyuma yo gutsinda urukino rwa Dinamo. Nibaza ko byabaye inguvu nyinshi n'umenyerezo aravuze ati biduhaye inguvu zo kubona ko hari ivyo dushoboye twashobora no gutwara n'igikombe haracari kare. Lezipo yatsinze Lion Team 127 kuri 59. 3 chiffres barabandanya bari imbere birukana n'Urunani kuko bose bamaze gutsinda inkino zibiri. New Star yari derby n'Urunani nubwo abafana b'Urunani bagiye bavuga ati nta derby kirimo kuko ugiye kuraba uko Urunani rumeze ubu nuko New Star imeze. Hari ubudasa haba mu bijanye n'ubukomezi bw'iyo miguravye ko iri kiritwa muri no minsi. New Star rero yaje gutsindwa n'Urunani 71 kuri 47. New Star itakaza urukino inyuma gutsinda urukino rwa mbere mugabo baraje ntiboroye n'umugurunani Basketball Club. Naye nabonye rusaba abakinyi bakiri bato abajeune Abamenyereza wawe nibavuze ati foko duha umwanya bano bana inyuma yuko habaye ivyo kugabanya abanyamahanga bakina VBL kuko ubu ntibashobora kurenga batatu mu kibuga abanyamahanga. Reka tugerageze n'abana bana turabe ko bashobora kuba bari banigiwe mu menshi kumbe basivyo bokoreka. Naye nabonye afisa abakinyi bakiri bato nka batatu
berekanye urukino rwiza ku rukino bakinye na Aigle Noir. Nibaza ko biri mu bizobafasha kandi ni no kuramura igihugu. Urundi rukino rwabaye ari Kerne na Tigers. Kerne yatsinzwe na Tigers 91 kuri 66. Hari urundi rukino rutarangiye rwa rukino rwa Remesha na Jimukana, urukino rwari korobera ku kibuga ca Departement des Sports mu gace ka gatatu ico bita karta mu rukino rwa basketball. Habaye accident, ikiyo cyo kuri hano kirameneka, kiyo kimaze kumeneka urukino ruhagarara. Federation ifata ingingo kwimura urukino ruje kubandanirizwa kibuga ca Entente Sportive, mugabo umugwi wa Jimukana ntashobora gushika ku kibuga iciba impaga. Nuko inkino zagenze muri rusange muri zino journée zibiri za VBL. Nuvuga ko abantu benshi bari banyoteye no basketball, urabona ko ku kibuga uravye nk'urukino rwa Lezipo Dinamo, abafana ba Dinamo bari benshi baravuze ingoma, ukabona ko bari banyoteye basketball. Twari twashitse ku bibuga rero, kibuga ca Entente Sportive, urukino rwa Aigle Noir n'Urunani. Mbere twari twagiye no kibuga ca Departement des Sports ku rukino rwa Lezipo na Dinamo Basketball Club. Turabereka bikuru vyaranze izo nkino, ariko kandi muraza kubona n'ibiganiro twagiranye n'abamenyereza, yaho ikiganiro twakoranye n'umumenyereza w'Urunani n'ikiganiro twakoranye n'umumenyereza wa Lezipo. Reka ndabakanya mukurikire ahanje na utaha. Mbere turaronse intsinzi, twaje tuje gukina turondera intsinzi. Kubera ko ari match ya mbere yatangura ihiganwa, baza yuko ndavye ukuntu twatanguye ari vyiza cyane, birashimishije kubera twagejeje kugerageza n'abandi bakinyi bashasha kugira ngo turabe ukuntu biintegra muri equipe. Kandi ahanini ndabona mwabonye ko babifashemo neza, urumva cyo gituma dushima ibyavuye. Dufise abakinyi beza, ico si kintu umuntu deha, ni kintu kiboneka. Turafise na experience, bafise experience, turafise na taille. Rero ibyo byose twabishize hamwe, nicyo gituma ngo twageze urukino rumeze gutya. Experience irimo cyane na qualité y'abakinyi dufise. Ego aba bose mwabonye no munsi n'abakinyi twadugije no mwaka, kandi twabadugije kugira ngo baje kuri liste gusa, twabadugije kugira ngo baze bashobore gukina. Rero kuba twaze muri equipe ya mbere ni kugira ngo tuzane amaraso mashasha ashobora kuzodufasha mu myaka iri imbere. Rero twabitanguye ubu, nibaza ko bazogenda barakura ku munsi. Umugwi wose nibaza kuza gukina ushaka gutwara championnat. Rero twese turi kuntuze rimwe niyo tugitangura, urabona twese turi mu ntango. Ntawe uvuga ngo uno munsi ngo ndatwaye igikombe kuri match ya mbere, mugabo nibaza yuko ariho tuzohereza, n'iryo herezo dushaka twese kuba aba champion. Rero ntiturahindura, uranigwamye rutsinda, ni histoire yacu niko rumeze. Tabaye abambere tuba bakabiri, mugabo nibaza yuko cyane na mbere duhiganirwa no kuba abambere. Rero nico twizeye ko zaba abambere no mwaka. Ico nyene kirimo, mugabo niyo bagumamwo twategeza kubaduza ko nitwereka ko abana baguma muri division yo hasi. Uko biri kose twategeza kubaduza. Rero twebwe kumba baragabanyije abanyamahanga nibiki, ni vyiza kandi bishobora kuba na bibi. Bishobora kuba vyiza, bishobora kuba na bikora babagabanyije cyane, naho nyene bajyanye je nabona ko bazana experience, baza gufasha bi wacu gukomera. Hagiye ukina n'umuntu akomena urakomera, mugabo bishobora kuba na vyiza kubera biha umwanya bajya tubona yuko babizi kutwereka ivyo bashoboye. Umva ko haje abanyamahanga nivyo baratwara umwanya abana b'abarundi. Rero badahari, reka rero turabe yuko ivyo twibaza ko abana b'abarundi babishoboye. Dushaka kuvuga tuti abana b'abarundi barazi umupira ngo turabona mu kibuga, uri n'umwanya wabo kugira ngo bitwereke. Nabo batoye bacu twazanye batangure hakiri kare, bakomera hakiri kare, bafite imyaka 19 20, bazogera imyaka 25, bamaze imyaka 5 experience ni myinshi, bazogera kuri iyo myaka bamaze gukomera.
intsinzi yose muri VBL wamara umunezero cyane. Rero iyo utsinze equipe yitwa nka Dinamo imaze gukina bar, equipe yitwa nka Dinamo n'amateka yayo, equipe yitwa nka Dinamo yakinya amaplayoff atakurikira final, nibaza ko biguha intege biguha kwizera ivyo wakoze dira toute la precision uba warateguye. Twashoboye kwiga umukinyi umwe wa Dinamo, hama turashobora ku exploiter ama point faible yabo twe tuyazi, kutamenyana kwabo, ubugwara bwa Etienne, abakinyi bashasha baje kutamenyana kwabo. Nibaza ko twashoboye gukoresha vitesse yacu mu bakinyi bacu banyaruka nka Polo n'abayire ba Bebeto, hama turaguza tonga dukoresha interieur yacu nk'abakinyi nk'aba Elize, aba Erenge bakinye mu runani. Nibaza ko twashoboye kubatsinda indani no hanze, equipe y'ikira batsinda indani no hanze biragoye kwifata. Tanga message ko turi abafigira otite abakonkira otite, bidwa ingoga yo kugwanira ibanza bibiri vya mbere, bitatu vya mbere, bine vya mbere ukine playoff wespere kushobora gutwara VBL. Uyu mwaka vyose biremewe, umunezero urawiha bikanka ariko wawihaye. Nibaza ko gutsinda umugwi wa kabiri biraguha ingoga yo kuzogwarira ikibanza ca mbere. Nibaza ko na president abakinyi twebwe abamenyereza biraduha ingoga, biraduha chance, biraduha icizigiro cyo dushobora gutwara ikombe.